ndasubiye kandi kubiyegereza muri cagero cacu ca Nuée de témoin aho tuvuga ku banditsi ku bitabo ku buzima bw'abantu qui ont marqué l'histoire y'ishengero. Twaratangiye kuvuga kuri Martyn Lloyd-Jones, ni umuntu ari particulier spécialement kuri jewe nk'umumentor, mugabo kandi kubera ari umuntu ari unconventional, ni umuntu qui n'appartient pas au mouvement pentecôtiste charismatique, ni umuntu qui défie son propre camp réformé, kandi nta gitabo kivyerekana nk'igitabo ca Joy Unspeakable canke igitabo ca Sovereign Spirit canke biographie yanditswe na Muri yahavuye yandikwa ku buzima bwiwe kandi yaramwegereye babanye yaramuzi, igitabo citwa The Fight of Faith, Martyn Lloyd-Jones Fight of Faith. Hari ivyo bitabo birerekana ingene Martyn Lloyd-Jones was a very unconventional person. Nkuko twari basezeraniye turabahereza chapter review y'igitabo ca Joy Unspeakable, aho tuza gukora ku mashapitre ane ya mbere. Jewe hostinga kino kiganiro ni Pastor Nikiza Jean-Paul, tukaba turi kumwe na Hippolyte Ndayirukiye asanzwe arongoye igikorwa ca Sela, musanzwe muzi mu buryo bw'indirimbo ngabo, kandi ingabire afise asukuririmba gusa no kuvuza no kurongora umuziki, akaba ari n'umusomyi, akaba akunda ijambo ry'Imana, akaba akunda kwigisha, akaba akunda ibijanye no gukura kw'impemu. Rero turi kumwe nawe muri kino gitabo ca Joy Unspeakable, nsubire kandi kubiyegereza muri kino kiganiro. Ndabiyegeje muri chapitre ya mbere y'igitabo turiko turakoresha, ni 4e édition casohotse 1988. Kuri chapitre yayo ya mbere iva kuri page 15 gushika kuri page 32, aho cane agaruka kuvuga kwerekana ingene kuvuka ubwa kabiri bitandukanye no kubatizwa muri Mpwemu Yera. Iyo statement iratsitaza kuko si statement y'aba reformed. Niyumvira yuko muri chapitre ya mbere ikibazo gikomeye ni mbega iyo umuntu amaze kuvuka ubwa kabiri arakenera ikindi gikorwa c'ubuntu budasanzwe bukorera muri wo ku buryo kiza kuzana itandukaniro ridasanzwe mu buzima bwa misi yose bw'uwizera. Ku ruhande rumwe mu bihe bya Martyn Lloyd-Jones mu myaka ya 60 haraba mouvement pentecôtiste yari kwiraza, mwibuke yuko ari umucontemporain wa mouvement pentecôtiste charismatique presque mu ntango zawo. C'était clair yuko kuba pentecôtiste charismatique yuko umuntu amaze kuvuga ubwa kabiri akenera ikindi gikorwa kiza mu nyuma post conversion kimushira mu buzima budasanzwe bw'ubushobozi kandi bikarangwa no kuvuga mu ndimi. Ku rundi ruhande reformed bavuga bati oyaye, umuntu aravuka ubwa kabiri akarakira Mpwemu Yera agaca abandanya agendana n'Imana, urugendo ruzomushikana ahazoshikana na Yesu Kristo mbona nkubona. Martyn Lloyd-Jones aja hagati na hagati avuga ati ku ruhande rumwe iyo umuntu amaze kuvuga ubwa kabiri arakenera kubandanya yifuza une marche iri plus profonde hamwe n'Imana, kandi Imana ikaza iraza ikamvayisa ubuzima bwiwe mu buryo buri inhabituel, mu buryo budasanzwe kandi bihindura ubuzima bwiwe bwose n'ingene akorera Imana. Atariko ntibica birangwa no kuvuga mu ndimi nk'uko les pentecôtistes babivuga. En tout cas pas forcément. Ego muri chapitre rero novuga ko aza gukora une distinction scripturaire ikomeye cyane kutitiranya Acte chapitre 2 hamwe na 1 Corinthiens 12:13. Alors kuba réformé 1 Corinthiens 12:13 ni namajambo adasanzwe kubera namajambo honyene Paulo avuga ko twese twabatirijwe muri Kristo. Alors ikibazo ni mbega uyu mubatizo Paulo ariko aravuga muri 1 Corinthiens 12:13 niwo mubatiza abigishwa bari kubabatijwe ku munsi wa Pentecote, niwo mubatizo Yesu yariko aravuga, Yohana ariko aravuga, niwo mubatizo tubona mu gitabo cyose cy'ibyakozwe n'intumwa. Alors acerekana ingene ku ruhande rumwe ntawo harira yuko Imana itubatiza mu kutumatanya n'umubiri wa Kristo, mu kutugrafa, mu kudutwinjiza
mu busabane n'abandi bera hamwe na Kristo biciye mu kuvuka ubwa kabiri aribyo Paul avuga muri 1 Corinthiens 12:13. Mugabo nk'uko umwigishwa we Piper azava bisubiramo no mu bindi bitabo avuga ati ariko Bibiliya ntiyamikujije ijambo mu mubatizo iri kwivuga ingene twafatanijwe na Kristo hamwe n'umubiri wa Kristo igihe tuvuka ubwa kabiri. Ahandi kandi ariho henshi umubatizo ufatanye n'ingene Mpwemu Yera azanana ubushobozi budasanzwe mu buzima bw'uwizera hanyuma akaba envahi nuko kubaho kw'Imana mu buryo butari bumenyerewe kandi bica bihindura igishinga ntahe ciwe cyose. Rero muri iyo chapitre aragerageza Martyn Lloyd-Jones naho bikora mu yandi mashapitre azozabigaruka ko mbere no mu bindi bitabo nka Sovereign Spirit araza kubigaruka ko aho yerekana yuko tuzoba dukoze erreur ikomeye cyane mbere wanashaka mu gitabo ca Ian Murray The Fight of Faith avuga ati iyo theology ifatanya kuvuka ubwa kabiri hamwe n'umubatizo wa Mpwemu Yera biri mu bituma abantu batabona ikanguro kandi batabona ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Martyn Lloyd-Jones arabandanya agaca yerekana ko hariho imigenderanire iri hagati ya notre experience hamwe na Bibiliya. Ati ku ruhande rumwe abantu barashobora kwitega ibirenze ivyo Bibiliya isezerana ko Imana izokora. Ati ku rundi ruhande turashobora kwisanga tuko turitega ibiri munsi y'ivyo Imana itwemerera. Ati gicayerekana yuko ibikunda kuba muri reformed camp kenshi usanga adufise ivyizegwa bituma abantu bitega less ibiri munsi y'ivyo Imana isezerana. Tout au long du livre acagenda kwerekana ingene Imana yagiye ihezagira abantu batandukanye. Thomas Aquinas, ubuzima bwa Thomas Aquinas, ingene John Owen avyerekana mu gitabo ciwe sur la communion, akerekana ama experience ya Blaise Pascal, ya Puritans nka Thomas Goodwin, nka Guthrie, John Wesley, D.L. Moody, abo bose arerekana ama experience bahawe bagabiwe inyuma yo kuba baravutse ubwa kerekana bariko barakorera Imana n'ingene vyahinduye ubuzima bwabo. Mugabo kandi akerekana n'ingene igishingana cy'isezerano gishasha kitwereka ubukirisu bwuzuye Mpwemu Yera, ubukirisu busesekaye ubuzima ku buryo dusubira icyo cyakoze n'intumwa tutokwitega ibiri munsi y'ivyo Imana yari kwirakora mu buzima bw'ishengero rya mbere. Nashaka ndiko ndarangiza ino chapitre mvuge kuri citation ikomeye cyane aza kwivuga fast forward muri page 203 mugabo nkuko abasubira igitabo cya Unspeakable aramenya nkuza arasubira mu majambo amwe bayavuze no mu yandi mashapitre mugabo ariko kavuga ingene bijene ubukristo bwo mu isezerano rishasha hamwe no kwitega vy'ukuri ko Mpwemu Yera atwuzuza umubatizo wiwe kandi aduhereza ubushobozi budasanzwe. Amera nk'ugaruka kwerekana kudekriva ishengero ryo mu kinjana ca mbere avuga ati the New Testament Christianity is not just a formal, polite, correct, orthodox kind of faith and belief. Ati ubukristo bw'isezerano rishasha ntibwarangwa n'ukwizera gutumbereye kurimwo indero nyinshi harimo urutonde rwinshi. Ati ahubwo ati it was characterized ati bwarangwa acavuga la passion agacavuga pneumatic element l'element pneumatique pneumatic element ati byarangwa nuko kuba envahi n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera, the vigor, the exuberance, l'exuberance, la vigueur bitangwa na Mpwemu Yera. Ati kandi ivyo kandi vyagiye biraranga ubuzima bw'ishengero mu bihe bitandukanye vy'ikanguro si mu isezerano rishasha gusa. Imana ibahezagire. Sinzi yuko mwenda Hippolyte afise ico yongerako kuri iyo chapitre 1 je yabaye chapitre nziza gose cyane. Ntacyo nongera ko usa n'uwabitomoye vyose ivyo nabamvuga ahubwo vyari ibice bikurikiranira muri chapitre 2 aho abandanya gushimangira gutandukanya kubatizwa muri Mpwemu Yera hamwe no kuvuka ubwa kabiri bibanguranya. Ego aba yabikoze muri chapitre ya mbere mugabo turi kuri chapitre ya mbere hariho agaparti gatonya kari important quand même
yerekana ingene abantu batinya Mpwemu Yera abari kuvuga bien sûr son propre camp réformé yerekana ingene les gens ont peur ubiravye au fond au-delà y'amargument théologique banagerageza guharira abantu bari muri camp réformé barangwa no kwiyumvira n'amadiplomation ya théologie no rationaliser ibintu atusanga bafise la peur du surnaturel, la peur de l'inhabituel. Ati kubera ils aiment contrôler, barakunda kuba au contrôle, ntibakunda ikintu ca désordre, ca ikintu kiri badashobora gutumbereza. Ati malheureusement yo Mpwemu Yera yamvajije ubuzima bw'umuntu, ubuzima bw'ishengero, ubuzima bw'ikoraniro, aranyiganza ibintu byinshi. Iyo rero tudakunda kunyiganzwa n'ivyo twateguye ngo binyigange, usanga cyo developa une théologie une théologie ya résistance y'ico kintu citwa umubatizo wa Mpwemu Yera. Moi ça m'a vraiment touché. Ndibuka gashitasha aho bari karavuga urabona ko antuka ari karabivuga namye ndara ari kara developa avuga ku by'umubatizo wa Mpwemu Yera. Bien sûr biri muri chapitre zikurikira mugabo abari kara asita abantu bagendewe na Mpwemu Yera ama description atanga je retrouve les mêmes expressions no kwa John Piper aratanga ama synonyme ashika nk'atandatu reka vuga ikintu kimwe j'ai aimé ça kubona ko umuntu aronka amajambo menshi yo kudescribe ico kintu mugabo rero agacavuga akantu avuga ngo my brother do you know what do you know about the Holy Spirit ni ikintu udashobora gukontrola ni ikintu udashobora kumetriza. Alors iyo tentation yuko umuntu agomba ko biba mu bintu bishobora kuzura mu bwenge bwiwe gutaha cyangwa ashobora kujera kuko Mpwemu Yera mu ikoraniro uri umuntu akunda gutondeka ibintu bigadeshoze cyangwa we dans ta propre vie what he calls to quench the spirit donc umuntu ariko arazimya Mpwemu Yera ipo tumubandanya chapitre de kunimvira ko iki completa yugiza abandanya avuga atanga iyo différence yuko kuvuka bwa kabiri la conversion hamwe no kubatizwa muri Mpwemu Yera ni ibintu bibiri bidasa. Arabidefanda kandi bitebako cyane kandi avuga ati kuvyitiranya ni danger nini cyane ahakwa aca avuga ati mbere nibaza ko ari byo umuntu yava yita kuzimya Mpwemu Yera. Ahagerageza gutanga urorero aho Paulo yaje kurambika ibiganza kuri abantu muri Efeso abarongozi abazizwa shenga muri Efeso ahejeje kubabwira amajambo yose akabisigarana ikibitsanyo mu nyuma akarambika kwibiganza hama bakuzura Mpwemu yavuga ati nambuvuze yuko kubatizwa muri Mpwemu Yera ari cyo kimwe no kuvuka bwa kabiri uba wemeje yuko igihe barambika kwibiganza yereka bashira ko donc la conversion yereka donc ce qui est vraiment yori erreur catastrophique. Ahandi la même illustration garuka ni aho Petero na Yohana je pense bari bagiye barungitswe kuraba abo je pense Stéphane yabwiye ubutumwa oui abo yabwiye ubutumwa mugabo bakavuga ko bari baherutse umubatizo wa Mpwemu Yera Philippe merci bagaca bagenda kurambika kwibiganza le même imposition des mains donc akavuga ati kwitiranya rero kuvuka bwa kabiri hamwe no kuzura no kubatizwa muri Mpwemu Yera uvyitiranije ubugomvye kwemeza yuko abantu harabo uvuze ko batavutse bwa kabiri donc agerageza rero kubitandukanya abidevelopa. Alors abandanya tanga mahagima ce qui a retenu mon attention ni gavuga abantu muri kahise hamyeho abantu mwishengero bari bakijijwe baravutse bwa kabiri mugabo bari bafise iyo unhappiness abantu batanyuzwe gose badafise iyo assurance ihambaye nkuko tubibona mu buzuye mu babatijwe muri Mpwemu Yera. Avuga ati there have been saints who for centuries even for lives believed but did not enjoy assurance. They were uncertain, unhappy, and always come back and said, I have nothing but Christ. Abantu muri kahise k'ishengero baba barabayeho ubuzima bakijijwe mugabo by'ukuri batafise uwo muzuzo ndakite gutyo iyo kukunyugwa kurengerwa full assurance kukunyugwa kuzuye bakaba ubuzima
butarimwo umunezero wuzuye, bo ubwabo bakavuga ati nta kindi dufisha atari Kristo. Aje avuga ati rero vy'ukuri n'abantu ntitwobacira urubanza, kubera uretse ko twaba dukoze ikosa rininiya, twaba tunakiza ikintu kitari ciza, kubera cyo tuvuga ko bari bameze gutyo bisigura ko batari bakijijwe. Twaba tugize ikosa, ico bari bavuze abari kagerageza kwerekana ico bari bavuze n'uwo mubatizo wa Mpwemu Yera, ko caze garuka akavuga uruhara rw'umubatizo wa Mpwemu Yera mu buzima bw'uwizera, nuko busanga uwo mukristo ari ahantu atararonka iyo assurance y'ukunyugwa, y'ukurengegwa na presence cyane n'ubwiza bw'Imana, kurumva ko urwo rukundo rw'Imana ruri heyere mu buzima bwiwe, bikagira aho bimurengera. Iyo experience rero bere hari avuga ati ku bantu bataragenderwa na Mpwemu Yera ntiwobagora ubibumvisha ko biragoye kumva, mugo uwagize iyo experience c'est lui qui peut niwe yobivuga akabishingira intahe. Hanyuma aratanga n'izindi argument aho yerekana ko nko mu shengero rya Anglikani kuvyerekeye ivyo bita confirmation, gukomezwa, yari si ikintu bahisemwo, bo bavuga ko ari ikintu bahisemwo kugira ngo bashingire intahe ababatijwe bakira abana, kugira ngo babahe full membership, bemeze ko vy'ukuri bavuga ati bimwose bagusezeranira abishingizi bawe, uvyisezeranire rero ukuze. Ibyo bita gukomeza, waca musubizamwo kwemera kw'intumwa, kwemera kw'inike, amabwirizwa ya Mose akavyivugira tusa. Mugavuga ati si ibintu batanguye, ni continuité y'ivyishengero rya Katolika y'i Roma ryahora rikora. Biri mu migirwa myinshi ishengero y'Ikatolika, imigirwa myinshi ni signe ya unfulfillment ya reforme, ni reforme itari bwakwire ngo yuzure. Bagumanye utuntu two muri Katolika, utwo abapurite benshi batigeze bagumye bagwanya, harimo n'ico cya confirmation. Mugabo abarika avuga ati ni signe yerekana omwe yuko kuva mu ishengero muri histoire hamwe hari iyo distinction yuko umuntu avuka ubwa kabiri, mugaha agakenirwa ikindi kintu bien que cyakozwe nabi. Mugabo c'est une illustration ko si ibintu bitanguye uyu munsi, pendant des siècles ishengero ryabayeho hamwe hari iyo distinction yuko umuntu aravuka ubwa kabiri, mugabo hari ikindi gikorwa Mpwemu Yera akora mu buzima bwiwe. Donc ico bitiranya, abanglikani bitiranya no kurambika kwibiganza ku bantu bizeye, ni ça fait illustration kuri bigatwa ko turavuga vya Petero na Yohana, barambika ibiganza kubakijijwe bizeye Yesu Kristo, mugabo batarahabwa ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mbere banabiklarifya muri vyakozwe n'umwe bavuga ati bizeye mu batizo ariko ntibari bwabatizwe muri Mpwemu Yera. Donc on fait allusion rero kuri uko kurambika kw'ibiganza no kuzura Mpwemu Yera, mugabo ikagirirwa abantu bari basanzwe bizeye baravutse ubwa kabiri. Donc yarabirekana iyo distinction depuis l'histoire, no mu vyakozwe n'intumwa, akerekana nuko abantu bamwe bavuga ati oyaye vyufashe mu vyakozwe n'intumwa ni ibintu vyabayeho début de l'histoire de l'église, umuntu yobirabira mu maépître, avuga ati aho ugomvye kunyugwa gose. Mbere naho uja mu masitation ya Yesu bwiwe, mu butumwa bwiza, ukaja no mu vyete, uretse ko mu vyete vya Paulo canke vyanditswe vyete ya maépître yose, avuga ati ntushobora kuyatahura utayasomeye muri histoire des actes. Donc voilà, donc il fait la distinction entre les deux choses, kuvuka ubwa kabiri no kuzura no kubatizwa muri Mpwemu Yera ni deux choses zitandukanye. Kimwe avuga kuvuka ubwa kabiri ni regeneration, ni igikorwa kiri inconscient, avuga ati nta n'umuntu yava amenya ryari exactement yavutse ubwa kabiri. Ni igikorwa kiri inconscient, ni igikorwa Mpwemu Yera akora kandi kiri régulier, kiri progressif, kibandanye. Mugabo umubatizo wa Mpwemu Yera ni igikorwa kiba après, des fois kirashobora kuba mu mwanya umwe nk'ako kwa Cornelio, abantu bahejeje kwizera ubutumwa bwiza, uwo mwanya nyene bagata Mpwemu Yera akabamanuka ko batangura kuvuga mu ndimi, ubushobozi bw'Imana bukabagaragarako. Mugabo ntivyama bizuko, mugabo yerekana ko ari igikorwa kiba ubwa kabiri, kandi coco kiri spontané. But nyiraturaza kwijja ko peut-être tugeze muri chapitre zikurikira. Muri chapitre ya gatatu ivuga ko ari ibintu bidushikako, sivyo twe twigirira, ce qui est différent de la régénération. Sinzi ndakunda ngene yerekana
nakunda imwe mu station yanje igaruka no mu ma essays ya Gordon Fee canke amakomantere ya Gordon Fee kuvyete vya Paulo donc aho yerekana ingene l'église du Nouveau Testament hari igihe twe dushaka kuyiyitirira kandi hariho an assumption yuko they had a start batanguranye umubatizo wa Mpwemu Yera abatari bakenya donc wasanga ari ishengero ritangurana kuvuka bwa kabiri n'umwuzuzo wa Mpwemu Yera urevolution iryo shengero kubera hariho un dynamisme ya caractériza les débuts de l'église ku buryo even n'ivyete vya Paulo kuravuga ati we should read the epistles, the history of Acts, yego kugira ngo tubone yuko he was writing to churches aho mu ntango zaryo zari zifise intango atari nk'iyitwe dufise bari abantu batanguranye ubuzima novuga nti buri riche muri Mpwemu Yera. So guca kugira an assumption yuko we are like them hakubona ubukene bwacu n'intango zacu naho dukijijwe mugabo hariho un aspect ya dynamis ya Mpwemu Yera itatanguranye abatari bakenya abagira havuga meme ko ni ishengero ry'uyu munsi nico rikeneye ubwo bushobozi bwa Mpwemu Yera kubera dans le Nouveau Testament ariko atanga akarorero k'ishengero ry'Ikorinto arerekana ko by'ukuri ikibazo nticari byo kuzura Mpwemu Yera ahubwo yari gestion y'ivyo Mpwemu Yera ariko arakora mu buzima bwabo mu buryo bw'ibitangaza. Donc oui, le Nouveau Testament, l'église du Nouveau Testament avuga ati naho atari chaque individu mugabo la majorité de l'église, la majorité des membres de l'église du Nouveau Testament bari bafite experience y'ubuvuzi bwa kabiri. Donc il faut kubisoma umuntu yabitahura abanje gushira iyo distinction sinon risque de ego a case professeur Gordon Fee agarukako muri chapitre 3 avuga ati umubatizo wa Mpwemu Yera ni ikintu kidushikira kandi kikaba kiri expérientiel. Là vraiment c'est très important. Abamenyereye John Piper ariko aravuga kuri baptême du Saint-Esprit agaruka cyane kuri iyo aspect yo kuvuga ati nkuko Martyn Lloyd-Jones abaza ati nibande muri mwebwe bibuka ryari babaye régénéré. Ati non, la régénération c'était presque inconsciente. Batamenyereye ivyizerwa la régénération iratandukanye na la conversion ni aspect y'inyuma y'ingene twizera tukihana mugabo ivyo bikaba ari a response y'igikorwa Mpwemu Yera yakoze imbere yo kuduhumekeramwo ubuzima kugira ngo dushobore gutanga inyishu ku butumwa bwiza yo kwizera no kwihana mugabo ico kintu cyo guhindurwa imbere twarapfuye tukabazima kugira ngo dutube sensible ku butumwa bwiza maze dushobozwe kwihana no kwizera. Ati ico kintu nicya kindi Yesu yabwira Nikodemo ati erega Mpwemu Yera ameze c'est mystérieux ameze nk'umuyaga uhuha ntumenye ibiriko biraba, so it's unconscious ngo ni hehe muri Bibiliya havugwa le baptême du Saint-Esprit ntamenye ivyabaye itari experiential. Iyo ni argument abareformed baba secessionist ndafise abagenzi nka ba Sam Storms bizera régénération ko arico kimwe na baptême du Saint-Esprit et pourtant ce sont des réformés charismatiques ku bindi bintu by'ingereza Mpwemu Yera they are very charismatic mugabo kuri ico kintu carabagoye. So il revient sur ça bien sûr ndakunda ingene yerekana ingene ati muri 1 Corinthiens 12:13 ati Mpwemu Yera aratumadika kuri Kristo no ku mubiri wa Kristo atari ku mubatizo wa Mpwemu Yera Kristo atubatiza muri Mpwemu Yera. Ça c'est une chose il est très importante agacerekana rero yuko it's an experiential thing ni kintu kiri experientiel kizana na mystical experience na une experience mystique akunda kuvuga ati hariho ubushobozi buca bukurikirana umuntu mwibango hariho na essence of God's presence mu buryo budasanzwe aho umuntu yumva afise une connaissance très personnelle expérientielle y'urukundo rw'Imana mu buryo budasanzwe akuzuzwa amahoro n'umunezero atigeze experimenta mu buzima bwiwe. Akantu yongera ko avuga yuko aussi ni experience iri unmistakable
ikintu udashobora kwihenda ahubwo mu byagira ngo vyoba vyabaye d'abord wewe urabimenya n'abagukikuje barabimenya les deux à la fois palin si wowe ubimenya wenyine ni les deux à la fois ko mu nyuma arerekana ko même l'objectif primordial spécifique ari ukugira ngo bishingire intahe Mpwemu Yera bishingira intahe Yesu Kristo donc urumva ntibimenya wewe wenyine kuko bigamije gushingira intahe igikorwa cya Yesu mu buzima bw'abizera mu buzima bw'ishengero faut ko bibona no ku bandi donc biba wowe urabimenya nkuko bivuze si ikintu kiri inconscient urabimenya ko urarengegwa ni spectacle ikubamwo kakubako n'abandi bakabona ibyabaye mu buzima bwawe. So it is experiential and it is unmistakable. Unmistakable. Kubera ikintu ne tutofata simple yuko le Nouveau Testament ikoresha le baptême du Saint-Esprit mu buryo bubiri ku ruhande rumwe aho Mpwemu Yera atubatiza muri Kristo in union with Christ kandi in union n'umubiri wa Kristo munga ku rundi ruhande ko le baptême du Saint-Esprit dans le langage ya Luc no mu byakozwe n'intumwa ari something experiential, powerful, profound, and overwhelming ku muntu ari kora experiment. Aravuga yuko agaruka na assurance bien sûr aba yabivuze muri chapitre ya 2 mbwa aravuga ingene dukenye abantu buzuye full assurance kandi nta full assurance ibaho atabatemu du Saint-Esprit cerekana ingene hajyo twita customary assurance une assurance iri novuga nti iri normal ari nuvuga ati ndazi byanditswe biravuga yuko ndi umwana w'Imana nibiki narahariwe naragize iki mugabo agace bitandukana unusual assurance aho umuntu arengegwa niyo sentiment iri profond yuko il appartient à Dieu kandi yuko ari igikoresho kidasanzwe mu ntoke z'Imana kugira ngo ashitse vy'Imana igomba mu bushobozi budasanzwe ati vyo onye biratandukanye arangiza azaga kuri aspect ya réveil na baptême du Saint-Esprit ati musanzwe le réveil c'est quoi ni gihe abantu benshi mu kibanza kanaka shakwa ari igihugu shakwa ari shenge shakwa ari un quartier shakwa ari un district expérimentier hamwe iyo experience ya baptême du Saint-Esprit. Narakunze ukuntu les citations petite ngari sindi ko pense mu chapitre 4 na twashingabo aho ari karavuga aho na les réactions atanga uburero bw'abantu bagendewe na Mpwemu Yera dans John Flavor ba John Wesley Harry Van Charles Simeon bari bose Jonathan Edwards amajambo bavuga ariko aradekriva experience bagize ni en tout cas ni iki kunyuguhisha dans ni iki kwereka vraiment iyo experience iri inhabituelle ntimenyerewe irarengera le sujet nyene kugenderwa nka John Owen ayidekriva igihe yabatizwa muri Mpwemu Yera avuga ngo ni unspeakable raptures of the mind, something which is beyond description. Ni bintu udashobora how can you mu gitabo ciwe ca traité sur la communion avec le Saint. Sinzi ko bari forme de bikundira gusa indwelling sin ariko bari forme de guhaga doctrine ya depravation totale yaratwinjiye ku buryo you know I know what is the version igitabo cha John Owen kuri communion but sinzi gituma abantu yitiramo gusa you know imyaka ya nyuma ya John Owen bamwita the prince of puritans hein? C'était le prince des puritains very intellectual very you know man Martyn Lloyd-Jones this was a great man sivyo epoten wari kuvuga amajambo ati Mpwemu Yera ari gihaza akatwinfusing umushaha ubushobozi budasanzwe ku buryo ubwoba bwose n'iki bivaho hanyuma gushikaho umuntu experiment unspeakable raptures of the mind n'iki ni muri treatise on the communion with the Holy Spirit ni ibintu udashobora kuvuga ntubidekriva uba speechless. Et pourtant experience biraho ntuba speechless kubera atabihari ahubwo nturonka amajambo ntuze Thomas Godwin nawe avuga ngo this is the next thing to heaven, you have no more, you can have no more till you come there. It is a foretaste of heaven, you will never know anything beyond it.
You know Thomas Goodwin, that's my guy. Yeah. That's my guy. I love him. I love that. I mean, and it's a whole article on the charismatic Puritans. Our Puritans, déjà, wumvamo un langage pentecôtiste déjà au XVIIe siècle. Avuga aragereranya les deux sortes d'assurance z'umukristo. Ati fata umuvyeyi afashe ukuboko umwana wiwe bariko baratambuka. Bagatambuka. Umwana arumva yuko papa we amufashe ukuboko. Mugabo agenda batambukana batarabana mu maso mugabo akumva ko amufashe ukuboko batambuka. Ati biraryoshe frère. Ati mugabo ati harige umuvyeyi anyuzamwo. Ati agaca afata ujya mwana akamuterura ati agatambuka yamuteruye yamuhobereye amusomagura hahera umwanya ashongera akamusubiza hasi akongera bagatambuka. Ati izo experiences zibiri ziratandukanye. Imwe ni customary assurance, iyindi ni unusual assurance. Yeah. Wari kuratanga testimony. Ego, yeah, noze John Wesley. Uyu rero si no reformed, si no puritan. Ariko nawe nyene arahuza n'aba bandi la même experience. Avuga ko this is something immediate and direct, not a result of reflection or argumentation. Uko ari batatu bose, this great tremendous guy, barahuriza kuri bezwa biciye mu ijambo ry'Imana, mwavyitiranya na sanctification ya regeneration, biciye mu ijambo ry'Imana mu kwana na bene data, ce n'est pas ça. Ni igikorwa Mpwemu Yera akora directement kuri wewe, nta intermediary abarimo. Ni Mpwemu Yera akoresha igikorwa kiri direct. Hamwe ni overwhelming, kuko umuntu arengegwa, twari tuvuga kuno baci speechless d'abord. Ni igitabo cyitwa Unspeakable. Ni gihuba overwhelmed, nta nk'ivyo uvuga umuntu ari ebahi, voilà. Izo aspect, I like that. I love when I was young, je lisais Blaise Pascal. Ça fait partie de mes expériences ziryoshye cyane. So you know Blaise Pascal amaze gukizwa, amaze guhura n'Imana. Il n'appartenait ni au mouvement protestant, il n'appartenait ni à l'église, il n'appartenait plus à l'église catholique. Pour Dieu, il s'est attiré des problèmes. À la Genda, Chikigo, bien sûr. Hari mouvement bita les jansénistes. Hanyuma, c'était abantu barondera une expérience profonde n'Imana. Of course, it is as scripture as the, I mean, as uko babitahura. Mugabo nta numwe ashobora guharira yuko abantu bari bafise an experience n'Imana mu buryo budasanzwe. So Blaise Pascal imbere yuko apfuye, bien sûr, baramwambuye impuzu basanga muri doublure y'indani mu mpuzu yiwe yarashizeho ikete aranafunga arashona agakete ka describing experience yagiranye n'Imana. And the words were amajambo yari garo shayo story yarankoze ko man. So ndibaza ko yari nyegeje ko avuga ati ntwari bunyumve, no one will understand. Byabaye akavuga cyari byabaye from about 10:30 at night to about 10:30 midnight. It was an experience. Mara masanga ati fire achandika point. Achandika God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, not of the philosophers and the wise. Achandika security, feeling, joy, peace. Numva ko nawe nyine yari yaherewe. No mu kwandika bayaherewe. Umenga ikariga kwandika. Abajambo menshi twandika mu bitabo byerekana ko tutaranarengegwa n'Imana. Agacandika God of Jesus Christ. Achandika your God shall be my God. As arangiza icyo kete yandika joy, tears of joy. So chapitre 4. You should go on with the last chapter. Yeah. Ça n'abayiyemo déjà. Nivyo twako turavuga ama caractéristiques ya y'umubatizo wa Mpwemu Yera, ko ibintu biri immédiat, biri direct, bitandukanye ce qu'il a défendu depuis le premier chapitre, bitandukanye no kuvuka bwa kabiri, kubera régénération, la sanctification, ikintu kiri
communicatif kiba par le biais y'ijambo ry'Imana ubeze kuko ijambo rya niryo ryeza no kuba muri bene data tusa kwigira ku bandi mugabo kino n'igikorwa Mpwemu Yera akora directement nta biais inapa nigice to means of grace in a progressive way immediately kandi kikaba ari ikintu kiri overwhelming kirakurengera wewe n'abantu bakabona ko ebana ni spectacle this is not usual hanyuma mugabo l'autre chose je pense qu'on a déjà précisé nous avons twamaze kivuga ko nuko mu batizo wa Mpwemu Yera uri associé primarily canke specifiquement no gushinga intahe ego witness testimony hamwe na service gukorera Imana bigushoboza gukorera Imana ni Petero hina yanchoreki kamati we kandi mwari kamati jewe umuntu w'umugabo w'umuyuda aba intimidé par inchoreki femme encore muri leur culture c'était yari yabaye terrifié mugabo cimubona amaze kuzura Mpwemu Yera après le baptême du Saint-Esprit muri Pentecôte ivyakurikiye iyo boldness uko gushira amanga no kunyugwa no kurinda bamubwiye ati tukazosura kumva muri communication abantu bizina ryo mugabo avuga ati avude voir tuvuge twumvire abantu gusumba tipe yatinya inchoreki ariko arinda donc bakoranye bose c'était comme le gouvernement shinga amateka na hinguza amateka biri hamwe alors uko gushira amanga c'est ça le rôle y'umubatizo wa Mpwemu Yera kugira ngo abantu bave babitwara muri genre experience iri joyful yo kwinjoyinga gusa it is but he has a name irafise igamije kubera évidemment ni Corinto c'est ce que je là niho nagomba ngaruke ugihe bifashwe gusa ko ari ibintu biryoshe gusa tubamwo tukibagira ico bigamije on risque de tomber dans le piège y'i Corinto niho twari ko turagaruka cavuga ati kubatizwa muri Mpwemu Yera ntibisigura ntibigarantisa yuko les qualités morales bica bizananye umuntu atunganye umarayika this is a point nibaza twosurinya kubera aratangurira ubwishengero ry'Ikorinto ryari ishengero ryuzuye Mpwemu Yera kabisa nta namwe yabankuraje kuzura Mpwemu Yera kuko bari deja barabaza baruzuye Mpwemu Yera mugabo bafite ibibazo imorale nibaza ko mu mashengero yatanguje riri mu mashengero afite ibibazo imorale vraiment je me souviens du cas yari yiteye ubwoba y'umuhungu yaciye umugore wacu akabakarira avuga ati nta n'isoni namwebwe ntibibatera isoni donc aho akabwira abantu qui ont connu l'expérience donc kubatizwa muri Mpwemu Yera ntibica bisigura ko les qualités bizananye sanctification irabandanya mugabo iyi experience ya avec des hauts et des bas voilà mugabo umuntu in his way of ministering barikurangiza chapitre ego bavuga you can be baptized with the spirit and not show the fruit of the spirit urashobora kuba warabatijwe muri Mpwemu Yera mugabo ntugaragaze iby'amabwira Mpwemu Yera donc dimo bikagaragara ku rugezo abantu bashobora kugira you are spirit very important ego kuko people expect yuko mwumvirize iki kiramutandukanye ko narabonye abantu bavuga ati Martyn Lloyd-Jones yari influence n'ama movement ya Catholic Theology, Holiness Movements za John Wesley najya ma Catholic Conventions ariko muri izo movement hari ikintu ca perfectionnisme hari théologie du perfectionnisme yavuga yuko umuntu ashobora kuba yarakijijwe yaravutse bwa kabiri mugabo akeneye kugira une experience icimutwara ahantu adasubira kandi kuneshwa n'icaha na kimwe izo movement za Catholic zari zihari mu gihe ca Martyn Lloyd-Jones so I was reading about ma commentary y'aba reformed bavuga ati rekana n'uwo mu Martyn Lloyd-Jones ubona ko yari influence na ma Catholic movement mugabo usomye Unspeakable aratandukanye aravuga ati kwakira umubatizo wa Mpwemu Yera ntibica bikuraho intege nke kanaka kunanirwa ivyaha kanaka ça n'a rien à voir na une vie de sanctification il est extraordinaire mugabo exactement nivyo aba Catholic bariko barigisha ico gihe Catholic movement n'ama holiness movements ya John Wesley hari ikintu ca perfectionisme mais muri Unspeakable he makes a difference between your baptême igamije kutugira des témoins puissants avec with boldness niki hamwe n'ubuzima bwo kwezwa bugenda bukura progressive nitugira beranda danku it should
byari sanse kutugira beranda mugabo ntibice bitugira abidefanda avuga ati la preuve nuko ushobora kubatizwa muri Mpwemu Yera le moment de la conversion donc déjà niho gikizwa Mpwemu Yera gacaza donc ko biri kose nawe no akajyo ko kwezwa uraro donc naho tangaro ya kuba Imana igiriye ubuntu ugasanga la conversion et le baptême du Saint-Esprit bibaye donc instantané sauf qu'en général ikunda kuba expérience post conversion. Wari kurangiza chapitre 4? Yeah, nako ndarangiza juste ndefanda yuko nshigiki mvuga ivyo yariko aratomora vyuko ivyamwa vya Mpwemu Yera c'est le fruit de la croissance. Gukura umuntu bari karakura ni ikintu kiri progressif gifata umwanya kiyubaka ni le développement c'est la sanctification. Ce qui n'est pas le cas kubera umubatizo wa Mpwemu Yera uri immédiat ni ikintu kiba hanyuma sanctification bandanya kuri ritme yari iriko nyene canke kiyongera peut-être mugabo nitwo bimatanya ngo dufate to presuming ko umuntu abatijwe muri Mpwemu Yera aba ubwiranda buca buza kuva munsi kuruta uko vyigeze vyukuri kubera hama bari mu gushira amanga uyo kuba kunyurwa na presence n'urukundo rw'Imana ko bikose biragabanya yego kunakora ivyaha ntibandanye bikora kuri ritme yariko mugabo nituje tuvuga ko ivyaha byose bice bigenda. That's very important. Yeah. My comment kuri your chapitre yawe Guy Polite ni what I see around in the context. And that's my experience. Ndamaze guhura n'abantu bamaze kuba en contact avec the reformed theology ubabonamwo a very low sense of assurance, un sens iri hasi cyane ya assurance du salut. N'ikintu cyagiye caracteriza les petites communautés réformées ngaha mu Burundi ni kumva abantu batari sure ko bakijijwe. Of course ku ruhande rumwe Jaipaka aravuga ati hari abantu bakeneye gutakaza une fausse assurance bafise agakiza. Of course hari abantu bakeneye kuremettre en cause leur salut. Ku rundi ruhande urahura n'abantu bakijijwe mugabo kubera la theology yigishwa ngaho itifasayizinga umubatizo wa Mpwemu Yera utanga assurance mu buryo buri overwhelming. Usanga ubwo petite communauté ari burigeze abantu bari triste batari sûr ko bakijijwe hanyuma leur façon yo kuministeringa ubona ko ibuzemwo ya exuberance yatubwira ya caracteriza le christianisme du Nouveau Testament wa munezero usesekaye ya connaissance personnelle y'urukundo rw'Imana ruri overwhelming ya sense de puissance umuntu ariko araministeringa ukabona ko biri absent muri ubwo petite communauté réforme. Ikibazo ni bizoshika ryari bizogeza ryari unless someone byukuri atanguye kwinginga Imana gusubira guhura n'Imana Mpwemu Yera nkuko witwa Francis Chan avyandika mu gitabo ciwe citwa Le Dieu oublié, the forgotten God, ahamagara aba reformed ko redécouvrir le Dieu Saint-Esprit. Ikindi nuko ndamaze guhura n'abantu sinobango najewe aho mperereye yabo nigisha nkabona ngene umuntu administering avec une estime de soi iri hasi, a struggling na assurance muri ministère. Hero nabwira fa pasenga arankurikira ndambwira nti ku bintu byose uhora umbwira vya manque d'assurance mu gukorera Imana bifise réponse imwe: kubatizwa muri Mpwemu Yera. Birerekana ko utarahura na Mpwemu Yera in an overwhelming way. Please genda ufate umwanya ubisengere. Turikire ngaho nyene ifo kwibuka ivyo Martyn Lloyd-Jones avuga yuko ntituronka umubatizo wa Mpwemu Yera kubera tubishatse, kubera tubihisemo mugabo inuzankuhaje kumusaba. Yego avuga ati ni naryo senga avuga ati ishengero rya kino gihe namba ari ikintu cambere rikeneye kugira ngo rishinge intahe nko kwishengero rya mbere ryabikora no kubatizwa muri Mpwemu Yera kugira ngo arahubwo bushobozi burengeye lo naturel bubashoboza gushinga intahe. Alors inuzankuhaje kusaba Mpwemu Yera, gusaba kubatizwa muri Mpwemu Yera mugabo ntituje muri wa mutego w'inyigisho zitarizo zitwereka yuko
of course ingezo z'abakuru amashapitra avuga la souveraineté y'Imana mu gutanga umubatizo wa Mpwemu Yera et notre responsabilité yo kurondera to seek to to long for urumva mugabo nako ndiyumvira nti une des choses maze kubona n'abari barankurikirana turafise ibikorwa byinshi dukora nka green pastures ama green cells. We always emphasize kuri reaching out to the community around us. Ukerekana l'importance ya evangelisation ku bantu batahura ivyizegwa wigishije ivyizegwa ukarindira yuko they step out in evangelism iri iri aggressive kabura. The key for evangelizing It's the power of the spirit. shows bwa Mpwemu Yera. And now kubera abantu ndaza abantu bankurikirana mugabo bakankurikirana bagasha kurikirana ibindi bintu en même temps. Kubera MacArthur ari mu reformed yakwigishije neza les évangiles yakwigishije neza Christology. You think he's a proper guide muri pneumatology. Abantu bakwiye gutandukanya. There are guys bagufasha muri ibi inye hageze kuri doctrine ya Mpwemu Yera kurikirana abantu really kubwo bavuga ngano Martyn Lloyd-Jones. What do you know about the Holy Spirit? My friend. So many people what do you know about him? So I think les petites communautés, y compris my own sphere of ministry, ndabona yuko people nibaratahura the importance yo kurondera ko barigishijwe yuko once you are saved, once you are dwelt with the Spirit, it's enough. Ibisigaye ni marche nyene progressive ni man. So I hope yuko this video will akangu. Nshengaruka kubera nsanzwe nkunda ibintu bya mission. Nabi Imana mu vyiduhamagarira kwishingira intahe. Mu kurindira ko Yesu agaraho kudutora. Yadusigaranye kuko cyo kubyabona vyiwe. Hanyuma ikidushoboza mu buryo buri parfait bwiza akaba ari kubatizwa muri Mpwemu Yera. Man, urazire musaba ni kugambara la finale. Urazire première communauté missionnaire après la réforme. Na ma communauté y'abamorave ari connected n'umuntu bita le comte yari umutunzi yitwa Zinzendorf. Abo bantu b'abamorave France ngamu rundi ari église y'abamorave hari ruguru mu Kamena. Mais ça n'a rien à voir na histoire y'abamorave. Abamorave ikintu cyambere cy'abakaracteriza yari assurance du salut. Nibo bamudefiye John Wesley amaze imyaka administeringa abuze assurance. Musi barahurira muri bato ihakwa gusinkinga mu mazi muri mere. Wesley aravuga ati ndapfuye karabaye, arapanika aho agiye hehe agiye muri mission ku evangeliza abahenzie. Ari mu bwato bumwe n'abamorave. Hanyuma rero yazungurutse ubwato yataye umutwe aza yisangira morave ahantu bari bicaye mu kanusi. Yijyamye mu mfuruka kume kwaye. Bariko biterera amakanti cenga. No, guys, serious. Are you okay? Angati man, you should check whether Usasi wants this one. So Wesley, the communauté morave zaba contents do. Hageze gihe bara nibo batangura gukeba bimeze nk'ama monastère bakabana. So c'est eux qui envoient les premiers missionnaires protestants avant même yuko William Carey aza muri 19e siècle. Alors, qu'est-ce qui permettait aux Moraves dans le mouvement aussi à le comte Zinzendorf? Leur doctrine est une assurance. People never tell you it's very connected. You can come with your missions, man. Ni gute oti ibintu byose bagenda gushikira abantu utazi avec tous les sacrifices utawe na Mpwemu Yera. So all those movements abantu nkaba Hudson Taylor bari connected na movement ya Kesiki naho yarimwo some theological unbalances, yarimwo very solid believers kandi bamaze ku experimenta ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Abo bose usanga abamissionnaires babaye efficace. They were connected with a theology in dynamic à propos du Saint-Esprit. C'est très important. Nibaza ko tutoreka c'était juste pour mentionner kubera turiko tuvuga umubatizo wa Mpwemu Yera tukaba tuzi twasomye twatawe yuko ntumbero specifique kandi iri primaire ya mbere no gushingira intahe Yesu Kristo
no gushigira amanga no gushira amanga mu kumukorera umva ko sico bipfana n'ijana butumwa Chubandanya rero chubandanya. So thank you guys, umwanya wacu warangiye, twagize ibihe vyiza. Amashapitire ane ya mbere turayahejeje. Stay tuned, tuzokorera andi mashapitire akurikira. You are free gukomentinga ngaho hasi no gusharinga ino emission yacu ya Nuevo Témoin. A plus, tuzosubira.